hari ibihugu donc ibihugu vyinshi birakinya abantu babifuza kuja hanze mugabo hari ibihugu ushobora kubaho ukagwaragwaza donc uhe mu mushara udufite umwarimu wese afise ntuzeye utomba karangitse kaminuza ndabivuga uko hanyuma ukoronka akazi k'ivyo wigiye ko ako kazi amfite kagutunga sans problème bon uvuze sans problème ko no ambeshe kagutunga en principe kagutunga hanyuma uri umusore kagutunga uri nkumi karagutunga hanyuma iyo bitanga kuba compliqué akajamo abana ukaca usaba Imana yuko uronka umugore cyangwa umugabo nawe nyene afisa ku kazi mugaca muteratanya imishahara kugira ngo mushobe kurera abana mushobe kurera urugo. Ivyo bihugu naza ko iramajiti bihugu ivyo ntiyashoboka sirazima ngo ubutunze ofisi imodoka n'ibiki ivyo n'ivyo abanyaburayi naza ko ibihugu binshi nyene bari bayabaye arafata transport public n'ibisanzwe mugabo ugasanga batashe barasanga inkono kuziko canke bakayishirako ugasanga barafise ivyo kurya bibakwiye. Ico neza ko cyo bakwiye kuraba ko mu Burundi bokorganiza ubwo butare bimba ibiki hano hose bakora amafaranga bakayajera ku buryo akwira abanyagihugu ku buryo d'abord agwiza umusaruro w'igihugu GDP canke produit intérieur brut produit national brut sinzi ko muvyita mu gifaransa kuko iyo umusaruro ari mwiza leta niyo itangura guprofita haba mu makori cyangwa mu bindi bintu hanyuma kumbura mu bundi bihugu byo muri Afrika bisa n'imfashanyo byose ko wiyorosha muri diplomasi burya kwigira ingangari nuko ufise amafaranga menshi ije naba ntanguro bwinshi kamwe nk'ubutwe turino iyo udafise bo ino kumbure hoho barafisa kubaza agatakazi na muntu muga nk'iyo udafise inzu uri mu bihugu bimwe nyene inzu ubamo niwe ashaha amateka y'ingene uzoyibamo hari amateka menshi ashiramo no mu bihugu novuga ko baheza agateka ka buri muntu nyene inzu hamwe navuga ati iki kintu uzogikora ko iyi nzu si yiwawe ndashaka kugira ngo bongo jewe ngo nshimirange igibururu reka kigenda gisigururu no it's not your damn house okay naguyisiga ico gihe rero amanyamugira make kuko iyo nzu ntabwo ari yawe ugize amanyama ejaraza akagukuramo akakwirukana naho hantu vuga ngo hari amategeko nta kibuza kuvuga ati bo je ngo ndayigurishe nta leta ishobora kuvuga ngo ntugurishe inzu ngo mu mupangaye baravuga ati muhe préavis de notice hanyuma gende inzu uyigurishe so hari ibintu ukora vyo kwitonda kuvuga uti none ngize amanyama hoho ngatukarana nyene inzu akankubita hasi akankunta hanze nkaramwibara n'umugore n'abana mu mbeho nzoba ayo manyama zobamfashije iki so rero amanyama akaganura akasaba imfashanyo comme tout le monde hanyuma akongeza iyo GDP no yabonetse hanyuma ico bifasha nko navuze leta icuronka amafaranga meza y'ukuriha imishahara abakozi babo na mu Burundi hoho leta ikoresha abakozi benshi cyane mu bindi bihugu usanga amakampani menshi ari privé za regidezo za telecommunication ibintu byinshi usanga biri privé ku buryo abantu bakorera leta bose mugabo mu abantu benshi bakorera leta hanyuma abo bakorera leta rero navuga nti ikabahemba neza ibahembye neza ico bifasha kenshi nake usanga na service bayiranda neza kuko umuntu ari garakora afite na telefone ariko ararangura amase n'ibirayi hariya ku gatumba hanyuma bukeye umukozi we bakumva ngo yamwivye ibigori yaramurariye akaje duga ruguru kubiraba bituma bimuzubaza reka nje hano hatagira urusaku rw'imodoka muri quartier bituma bimuzubaza bigatuma ataronka umwanya wo gukora kakazi ka leta kakagora bigoro ntiye kunubundi ntikamutunze ndihakubesha bo iyo baguhaye umushahara mwiza urafokasinga kindi uravuga kujya mu kiro ngo katamaze ubukene ntikabutera iyo umuntu aguhemba ubusa uvuga uti none ubundi nawe ukagumya ko nubundi ari hahandi yumva nta nguvu z'ugwa kusanga bafise so umva ico ni kimwe ihembye service za leta zizimera neza uya service za leta iyo zimeze neza igihugu naco gica profita bamwo efficiency ugiye kurondera karanga muntu kakaronka mu minota 5 iyo mwanya usiga ucuja kurima ukeneye passport ukaronka mu minota ingahe
uca wigira hanze utiri urasubira Bujumbura inshuro zine zitandatu kuri pafu cyangwa ahandi hantu hose uyisaba. Bo musanteri amashuri asitu nko mu mashuri mwarimu akigisha kifokasinga atakuvuga ngo mbega imirimo yanjye imeze gute, mbega imvura no munsi zogwa, akaba ari kwikakaye atashe muhira akakora recherche ari problème yanene abanyeshuri akayirondera umuti ingena isolving akaza kwereka abanyeshuri buke ati nabonye inyishu yavyo ari equation donc igoye akabikora uko ari gutanga examen canke test agatanga test iri complexe kugira afise umwanya wo kuyikosora. Kuko haje nigisha Burundi notanga shwa multiple gusa kugira ntashi juste mbe n'umwana mutoyi ni wewe ari a ku cambere sheho a shakabisheho b hanyuma je nigire kurima none umva wo kwirigura tumwanya wose wawe ku muvyo gukosora amakopi kandi bataguhemba kandi ukeneye kubaho. So umuntu akaza kwa neza kandi byankayidagaje n'ikiri gikomeye cyane mugabo muri sante n'ahandi hose abakozi ba leta iyo bafukaze ukazi kabo birafasha. Hanyuma umukozi wa leta niho nkiri nyene yahembwe neza, mwese murabizi abantu mwakoze kera iyo muri famille wanyu habonetse umuntu w'umukozi wa leta mwamutomboye guhere ku basirikare kugera he wacu usanga nk'akarorero yubakiye inzu nziza abiwabo. Buya yo ubatse inzu nubwo inzu zitari activité économique comme telle omwe aragura amabati aragura imisumare ararondera abafundi abo bose ni mishahara nuvuga aca bahemba. Hanyuma uko imishahara ihembwa shike no yahembwe nyene abantu bakagenda bakagura ibintu ku mucuruza nawe akunguka. Docho usanga iyi economy ari ecosysteme ni ecosysteme ibifatanganye amafaranga abonetse hariya aca atembera hose. Bo bamwe rero tubabwira ngo bazungu ntibakoresha amaboko none nkuru nako yikata ubwatsi bwiwe kandi nako ari mu miliyane no mu miliyarderi afite mu miliyane afite ikintu ciza cyane. Onako hello making your yard yeah the leaves are falling and that's the big tree eh? It's from this big one. Yeah. The gift that keeps giving. All right. So rana nkuyu urakora mutunzi burya inzu nkiyi muri kano gasagara turimo nugira ngo iravuze miliyoni 2 woyigura 3 mugabo arikorera gusa kirababaje kubera kiya giti nibaza ko ari giti cya leta kirikora rya leta mugabo kigata umucafu mu nzu yiwe leta ndamutwegeje ndiwe ni gift gumikuha agoma giwe nabwo ari kibuye mugabo kiramuta ibintu ze biba mu ntuza mais peu importe abantu bina ntabwo bidadomba cyane babikorana kanyamuneza ntacyo bibatwaye c'est pas grave ntabwo ari amahwa canke imisundo canke inzoka ziriko ziraja kubatera inene kese. Voilà bo bari n'abashinwa ariko barubaka abashinwa rero bakora kujya kwa hariya nyene Burundi urana aya masaha ho hagereye baracyari ko barubaka kandi azari mu maybe ni 6 heures I don't know nabwo ndiko ndarabisa mugabo abashinwa bakora amasaha yose. Abo nakunda vuga abantu ko amafaranga zirikira mu gihugu niko economy izamuka niko buri muntu azarashikirwa gake ya rana bafise kidiga kinini nga ni inzu nayo neza ko yazimvye uyu muntu. All right kandi naho nyene wow beautiful abashinwa barikunda barakundana. Hello hi anyway all right nice inzu nziza cyane. So niho navuga rero byo ngomba ko i economy bayizamura gatoyi bayizamuye nije no hera ku bakozi ba leta buye economy Burundi kubera abakozi batari bo bahembwa bonyene presque ibyo bindi muvuga byo kwidigadiga burya amafaranga aragoye kuronka abantu amafaranga aragoye kuronka ivyo babesha kugira mutanguze imigambi udafite amafaranga imigambi ukora n'uyuhe ntawo ama business yose na hano kugira ukore business n'ubwoko na business y'ubwoko nuvuga bashangwa ngaya udufate bubiri hari business ntoyi bita self employed
aho umuntu nk'umu electricien umu plombier umuki ashobora gutanguza cyangwa umu docteur dufate akoresheje skills ubumenyi afise ubukorikori afise akaba umutahe wiwe nubwo nabwo nyene busaba kandi umutahe uri umu docteur hayo materiel umu dentiste hayo materiel uri umu electricien bukenera ivene sinzi ko nakwese inakoshe vene imodoka zimeze nka Hiace aba builders benshi bon izi Hiace en fait ntabwo zitwara abantu no umengana amataxi y'amahiyasi ku bantu bamugaye quelque chose comme ça mugabo abubatsi benshi builders n'aba electriciens abo nyene b'abafundi usanga afise vene nkijya abo neza ko bahagaze nzira ko vene nziza cyane vene nkiriya bita ngo ni van ijya ni nka Hiace ni Hiace kwanza kandi Hiace high ace Toyota cyane i truck nkiyi hanyuma gashira ibikoresho izijya vene ntabwo iri munsi y'ibihumbi 100 I don't know maybe 40 ashakora ko muri ya makeyi second hand mbwa no kubuyifise hanyuma ukagora ayo tools ivyo bikoresho serum gukora ibyo usanga bimwezi ibyo bizimbutse hanyuma akaba ariho utangura business iyo no business uvuga ko izimbutse aho ukoresha your brain mbo hamwe nandi ba consulta kamwe usanga bisaba gusa laptop n'ubuhinga bwiwiwe navyo birashoboka naje muri IT neza gukora consultancy gatoyi bon vyo nta bishi bisaba sa laptop na umuntu abayifise n'ubundi uri muri IT laptop uragenda ni wo mwuko wawe voilà sino izindi business zako ubufise amafaranga menshi cyane menshi cyo navuga rero uri umujene abo mafaranga ntayo ubufise wayavanye hehe kuko urumva ko ubasaka amafaranga donc yo kutanguza umutahe kurangura kurentinga ahubwo amafaranga yo kubaho mu mwaka wa mbere business yawe itarunguka ko business nyinshi cyane ibintu bita breaking even aho utangura gukorera amafaranga en principe kuko urumva utanguye business hanyuma dufate ko wuguriye iduka nubwo umuntu yoguha umutahe gutanguza iyo duka ntabwo uzurajya wakoreye buri munsi usanga wahomvye sako inyungu uzurabika kugeza aho utangura kuronka inyungu ikutunga umva n'amafaranga gutunga niyo ntayo uronka uretse n'amafaranga yo kurangura nayo guhemba abakozi ko nibwo kwacuruza hagiye umuntu kukurangurira ayo kurenti kuriha rent cyangwa aho hantu panze ibintu nk'ivyo so ntamuje nawe yafise nta muntu mutaye yafise hanyuma kugiye kuri connaissance nazo navuze ko mbere zituma ashobora gutangura business izimbutse nayo n'umuje nta yufise burya umuntu asoje kaminuza nta kintu akimubazi pe nibaze bababeshe natwe twize ibintu vya ingenieur waravyiga ugakora za pratique mu laboratoire ukamengura bizi cyane umugabo agere kuri terrain ugasanga umenga ntavyuzi okay ugasanga umenga ntavyuzi ahubwo n'umuntu ategeza ko ishuri umugabo yawe kuza bikora mugasanga kurusha ibintu omwe mu mezi make ya mbere. Hello. Look at these. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Okay, that's good. You wanna talk? Okay, bye bye. So voilà. Nuko nico ndiko ndavuga bon rero urumva amarerezima urumva iyo ni kibazo novuga kiri macro no kuvuga ni ku rwego rwa leta si ikintu umuntu umwe ashobora kwitorera umuti ibibazo byinshi en fait biba bihanze abantu usanga biri mu maboko y'abandi bakomakomeye urabona ko nk'ubu abantu bagwana igitoki kizimba tu ne peux rien faire niho badize kugwana wakaje kizimba komsa igihugu gitwawe nabi wewe wicare ngaho gasanga ubuzima buciye buzimba buciye bugorana kandi wewe kumbure wifuza no gukora cyane mugabo ukabura aho ukora ariko ndabisubiremo leta niyo ijera ibintu bijanye n'akazi en fait mu bihugu ujya mu senyero mu wacete no mu bihugu byo hanze yo nta bantu babura akazi en principe barahari mugabo ibihugu vyinshi babifise ibintu bibiri kumbure bibiri bitatu mbo ariko cyane bibiri bitaho cyane icambere nico bita unemployment
canke taux de chômage iyo usanga bariko barasiyumveya ku buryo igiye ikadwa kuri 5 wumva induru zatanguye kuvuga. Ndaja ko ingene badefine chômage hano. Ikindi basurveya ni inflation, donc umuvuduko w'ibicuruzwa nawo nyene baduduza ukashika kuri 5 induru ziravuga. Ntujya uvuga ngo 10% ya inflation cyo abantu baba bapfuye canke plus que ça. So donc ico ni gikwa ca leta cyo kuguma isurveya ikoresheje department of labor canke izi reserve bank n'andi ma outil macroeconomique financier. Je ntazi ko sindomu economiste kugira ngo izo elema zibaguma zisurveya. Kubera iki iyo inflation ibaye ndende no kuvuga ya mishahara y'abantu iciye iba ubusa, abantu le pouvoir d'achat iba diluted, ntibagishoboye kugura ibintu, urumva bitera instabilité. Kandi acha kuca mu na speculation, abantu bangu ibintu byaraduze ko cyaduza atategeko bakurikije canke ata logique meme business logique bakoresheje. Hanyuma kandi unemployment babashaka ko abantu bakora kwino, abantu batunze gukora, kandi iyo badakoze abari n'umuzigo kuri leta, kuko leta iri force, iri obligé kubaha ivyo barya naho baba icegera. Umva leta ikihomberamo. Oh, easy big dog.